bakunze ba Ecobass TV ndabaramukije nkuko mubyumva kandi musanzwe mubimenyereye kuri Microni Kelly Keke niyubahwe. Oh la la ngo hahiye koko bivanye ndimo sohoka muri Buja Flavor abakunze muziki w'u Burundi ndazi ko mubizi cyane. Ife 2020 ije kubaturira dufatiye ku ndirimbo hahiye nyene ya Double J hamwe na Alvin Smith, boss ya Oleg, Never Give Up ya Fabulous. Munyuma ho hagiye gusohora igisanzwe kidasanzwe indirimbo Hug Me ya Satbi hamwe na Otile Brown murabizi cyane ko yaje avuye mu gihugu ca Kenya aje gukora collab hamwe na Chamamare musanze muri Satbi. Otile Brown yaririmbanye n'icamamare muzi cyo mu Rwanda Ngabo Meddy bari mai dusma ndazi murayiza abantu mu bikurikirana cyane murabizi. After rero haraje Time ya Best Life, Affection ya Olga Lori hamwe na Big Fizzo, ntibagiye umunyuka ya D1 mutingwa ikirere habandanya gusha ya ni Chamamare na Roriro muratwere yatwemereye indirimbo idasanzwe agiye gusohorana na King Kiba ameshi muziku nka Alikiba. Mutigute rero habandanya gusha muri Buja Flavor ntibavyorosha. Chamamare rero Roriro Simba muzi abimenyereye cyane akomeye cyane mu muziki w'u Burundi kandi abifisemwe n'uburambe atigira atakaza karite muri carrière yiwe y'umuziki. Mugane rero gukorana mwanumvise ko afise indirimbo nshasha ashaka gusorana hamwe ca gihangange cyo muri Tanzania. Abenshi bamuzi kuri Alikiba ni King Kiba ariko benshi ndazi ko muzi kuri Alikiba n'umwanditsi akongera akaba umurinzi akomeye cyane kandi asanzwe akunzwe mu gihugu cabo ca Tanzania ndetse no ngaho iwacu mu Burundi. Indirimbo ziyo ndazi ko muzizi kandi muzikunda. Mutiyo ndirimbo yitwa gutere ni Miro, abatari muyizi muyimenye gusa ntituzi ko ari Miro mu kiyondi ni Cirore. Umurazi ko indirimbo yaririmbye yitwa Icirore sinzi rero ko ari yagomba gusubiramo ariko amatwa nsumira ni shasha ndibaza ni shasha si Miro si Icirore ijya mwahora mwumva ni Miro. Ni indirimbo idasanzwe ije itavyorosha muri Buja Flavor ndazi ko mwari muyindiranye igishika kandi mumwizeye ko ahora bakora ibintu by'amateka ni wa mutima nyene yankwe munyene ntarahindura ni wa wundi. Okay bimeze ko rero ibintu bipanze ko ariko rero abicishije kuri imwe mu mbuga asinzwe akoresha aho twavuga nka nk'urubuga rwa Facebook aho yabaje fans bati eske mubona muri ready nkarekura ica kibombe. Navuga ko ari kibombe kuko nawe ubwiwe yavuze ko ari kibombe yisi kibombe. Aho amande arabaza ati mbanze ndindira ni mugihe rero twebwe ico dusanzwe tujeje mwazi ko dukunze kuraba bagira kuri poste iba yatanzwe mwazi ko twama turi ready kuraba ibintu bya abafansi b'umuntu bashoboye kuvuga. Twaragerageje kuraba muri comment zimwe aho ari abavuga ngo rekura turi ready turiteguye. Abasikanyi babaho twavuga ati baramusutse me sizi mwe uko mubibona ariko hari n'abandi bavuze ngo hug me yo kwica rindira mutama rindira manze ubike gatoyi hug me banze ikore hama nawe uce utwika ya abandi bavuze ngo tocari mu micro ya hug me. Tegerageje kuraba rero yarumvirije impanuro za fans mwazi ko akunda guharura nkuko yabivuze mu kiganiro twakoranye abantu badukurikiranye yavuze ko akunda abantu ba impanuro arakunda no guhanura hari ngo nabansi ko abahanura kavamo akanabareka. Rero tubigerageje kubiraba yarakoreye ku mpanuro kuko muri wazi ko Miro ni isaha itaraje habona ariko kubw'ivyo ntimuyirindirane kakanoveranye ahubwo yavuze ngo ni 100% kawaida ngo iri muri iririmbwa mu Congereza kuva hasi kugeza hejuru. Iyo songe yiwe tubandanya tuyiteguriye ndazi ko izobiryoshe izoza irenze nico niko nababwira mwe bandanya mudukurikira mukora subscribe mukore like na share na comment zari muri twe tuzikorera ko cyane zifise akamaro kadasanzwe ziratuma zitwubaka aho umuntu bitagenda neza matubwira tukikebura natwe kugiye tugumane wa mutima nyene wo kubaronderera amakuru mashashwa abagezwe. Ndabakunda cyane kuri mic yari Kelly Keke niyo